bite Grace? Sawa? Meze neza? Yego nawe. Nanje ni sawa. Yego. Yego, twagomba tubwire abakunzi canke abantu bose bariko baradukurikirana yuko turi kumwe na Grace Dusabe. Yego. Solange sa. Solange y'umuntu mugabo Solange umwana mu binizira giye. Taneta abantu. Tuko wenda kubaza ikibazo kibi. Rero byose n'ubuzo musanzu uri umubaya. Oya ntabwo ndi umuntu mubi, andika vraiment ni kuri ndi umuntu mwiza. Ngegeje no kwiraba kandi nawe ubwawe urambona basimbira ukuntu mbona. Ukuntu ndakubona. Je ndakubona ko uri uruntu wasase kamwe mbaye umusheri wawe noba ngowe. Basi nako ndakunda natwenga kandi ndakubona. Iyi ni ishusho y'umuntu. Oya. Abako murambona ntabwo ari komeze. Mu buzima busanzwe hajya ndi Solange ahandi Grace bitahure Grace na Solange baratandukanye. None ikibazo kimwe Timothy twavuga hajya yuko utari urukundo rwa nyago ni ukuri kw'Imana Timothy ndaramukunda kandi n'umuze musanzwe usobora kumufuhira ntivyobura ku muntu ukunda ariko nta nkunda biratandukanye nko gukunda itagukunda muri make kandi bibaho nta kosa afise kuba ndamukunda kuko ndamwiyumvamo icambere kimwe kandi ko ndamwiyumva mu ndana naramukunda ko yarananterese turakundana usibye ko satani ari yaduciriyemo. None wasobanura impamvu Timothy umukunda ntagukunde? Impamvu ndamukunda ntankunde yakanzwe n'ivyo nagenda mukorera kandi mu ntango byari byiza vraiment ariko byagiye guhinduka mu nyuma rero yarahababutse bivanye n'ivyo yabonye mu ntango ubundi yarankunda ko niwe yanterese nshaka gutereta umuntu udakunda. Mugabo rero ishobora kuba waramukunda ufite iyindi mpamvu wari ugamije ntigwara urukundo nyene go ngaha anye nyene ku muhati none gasha bwa mbere na mbere urishe umukunzi wiwe ubwo ntivyakubayeko ugasanga hari umuhungu yagukunze akakudiraga nyene agakobwa kagiye nyene kumutera imitoma ugaca muzima busanzwe ntavyo nokora usibye gatani ikintu umukunzi wanje yokora co tuma mbabara mugihe ndamukunda nta na kimwe gihari kuko uwukunda biragoye kugira ngo umwikuremwo umutima icambere kimwe nta n'igihari ngo yanciye inyuma ngo yagize iki byarambaye ariko nari nkiri umwana ubu rero narakuze nzi gutandukanya ikibi n'iciza nzi guha agaciro uwo nkunda ubu ntibyombaho. Byarakubaye ko uwo ukiri umwana umuhungu mwakundanye akunda uwundi mukobwa uwo mukobwa ucuramwica? sinamwishe byambayeho haje gukunda uwundi mukobwa amaze kumukunda ntiyanamukunze anashaka oya ntiyanamukunze kuko je nije aha agaciro gusumbawe ariko ivyo cyo gihe naramuretse aragenda mugabo ubu sinamureka ngo agende. None uwo mukobwa mu nyuma byaciye bimugendekera gute umaze kubona ko amukunze naho dukeneye? Naciye ndamureka ko nawe baciye banatandukana ntibagumanye yego ko ntiyamukunda cyari kiriya gihe ngeno hari hagiye ahantu ushaka kumva ko umuntu mwoba kumwe ndetse mukanaryamana mugabo atagahunda umufitiye je nanje nafitiye gahunda ariko ntwagwa n'ishavu abinzira karengane ndamuhora uwundi muntu atanakunda sinabimenya ko nkunda nawe no kumenga yanciyemwo kuko nyanka umuntu ashaka kugucamo atakwanze. Okay ndakumva. Yatwawe n'ibishobisho yatwawe n'ukuntu abona ujya wundi muntu akumva abo bakumwe nawe mugabo atamukunda. Solange mishusho y'umuntu uri umugome muri kukibiba uri umugome ariko okay aho rindira mu mufakazi uri umugome oyaye nyumviriza neza muri kukibiba biratandukanye muri kukibiba nabikoreye umukobwa nabikoreye umuhungu ugira ngo namuzize umuhungu muri kukibiba byabaye ko yansanze mu gisagara kandi nibereho nabi aza kunteza izindi stress ziwe ngo ashaka tubane ndamutunge nkuko ndamutunze ruguru nije narondera amahera je nagira iki byose aza kuntera stress mu mojo mu mufakazi na nde nabereye umugome mu mufakazi narifise umugabo ariko umugabo aza kuba ntahari sasa uriya mushoferi wake namuona Willy mushoferi wake Willy sasa akaniingia kwa kuniingia sasa akakutana mimi niko faiblesse tukaingiana kaingiana ariko siko ndabona ngene yakwinjira okay none
gatoya hanyu kugira ngo muri ntuzenye uravuze uti nari ndamutunze none ineza woyisobanura iki kuba umuntu ari umuntu mwiza reka hariho n'ubujuju n'ibintu biba mu bujuju umuntu atazi reka dusenzere abakunzi bacu kugira ngo ikibazo gikurikira nzokikibaza hanyuma abakunzi bacu bayi ariko ntimwumve iby'ubuvuga uyu mukobwa rero ni umugome rero Ndatanze umuntu mwiza. Urabona ko ari mwiza. ndamukunda uzobaze Timote urukunda mukunda aho